ikibazo ca mbere abasiniaste benshi mu gihugu cyacu Burundi bafise hari no musiniaste nigeze gutoza idea yari ndiko namubare ati wowe gira ukuntu kugira ugaruke mu gakino araheze arambare ati yo content umengo no itinya cyane bro ibino bintu izi simaka ngo twigire ngo abana nguko yuko kumengo turi mu shengero siko iga kugira mupanga ikintu mani yego kwera bano bantu bacu barafise ikibazo bano bantu bacu barafise ikibazo ibintu bisubiyemo barafise ikibazo hari umushinga nahagira sohora cinema yitwa Lionel Ben David Foundation ni atayikiriya content atayikiriya base nibazo murondera amamedia bro bariko baranyemeza kwera ahubwo ikibazo nibajije bajya bazehe fani abakurahe content tumaze kuronka muri cinema reka tuzivuge hari content ya Manela ya Manela hari content ya bamwita gute Ornella Mutoni na Chris Izo save the date ego iyindi content tumaze kuronka ni yandi ndatoye abasineaste baba content creator dufise ni babiri ni solution couple abasineaste bacu barafise ibintu by'ubugwibugo barafise abamenyesha makuru bajana abamenyesha makuru bajana ugasanga aho ikiganiro media kanaka niyo rero ngorane yishe niyo ngorane bafise ikibazo bano bantu wewe reka ndaguhenga karurero Yeah, wagwan. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257. Turagarutse b'abahungu cyane ku rubuga rwanyu. Ego. Platform yanyu kwera. Anashare 257. Turi kumwe na DH Telecom ntiturahindura, turi kumwe kandi na Bartender Bar. Bro. Yeah. Amakuru yawe. Eba ndashima Imana man. It's another day at the blessing. Eba is blessings after blessings. Umwaka uri kurangira neza. Uri kurangira neza ku mashimwe y'Imana. Ku mashimwe y'Imana cyane gose. Ego. Man, numafise ibyishimo kubera abakunzi ba Anashare. Urazi yuko ujya ari nahuye n'umufana. Umufana wa Anashare ambarira ati iyo nkeneye amakuru mashasha muri industry muri cinema canke mu muziki muri YouTube ndandika Anashare 257 kugira ndabe yuko atavyo mwampa mwaduhaye mane canumva ndi proud ya bano bantu badukurikirana cyane badukurikirana cyane ukuntu batwereka support ugasanga umuntu murahuye no mu barabara akakubarira ati mze ndabakurikirana kuri Anashare yamukora ibintu byiza cyane gose mba numva nyene yuko tuba dushima Imana tukaja dushima n'abantu bantu Imana nyene yaduhuje nabo ego sasa no musi reka turabire hamwe tugaruke muri filme hari ukuntu nyene umengo twari tumaze imisi dusa nabayihevye ariko nuko atama content ahari bibereye mu manda sinzi ivyo barimwo ariko hagataho ifilme yitwa Mwamikazi irikirabandanya isohoka ifilme yitwa Agatsirikwa ntigaherera ikirabandanya isohoka na SABBAS arafise filme irikiragenda hamwe na Ferouge hamwe na Mr Sami sezo ya kabiri hariho na Septandeze ego izo zose ziriko zirasohoka hambavu yo gusohora izo nta content zihari kwe nta content nimwe nta nimwe muri cinema ndibaza ati muri cinema muri mubiki abasineaste bacu muri mubiki bari mubiki nyene mwibereye mu mandazi bari mubiki nyene bari gusohora amafilme yabo muga nta content bariko ikibazo cyambere ziherekeza ayo mafilme ikibazo cyambere abasineaste benshi mu gihugu cyacu Burundi bafise si aba content creator wapi siko ntibazi go create base siko ariko umenye neza yuko content ni ikintu cyambere kivugisha abantu benshi muri bo barakina bagaca baterera kuri YouTube urigera ubona umushinga nahitwa SABBAS akora content yovugisha abantu yotuma ibintu byiwe babiraba bagenda kuraba amafilme nta musi numwe nibyo twako turavuga yuko mu best influencer ni Mimi Mireille urigera ubona musa create content oya na content ziwe zimubako zaje ndusanga ari za nyazo z'ubuzima yeko by'ubuzima siko
bano bantu rero bacu nabo nyine abasinyasti bacu barafise ingorane kuko benshi reka mfatire muri rusangi bro mfatire muri rusangi siko benshi barazi gukira nivyo n'abanyempano kandi turanabishima cyane ariko wumve neza yuko ntibazi gukreya content y'aba promoters bo ba promotinga kugira ba posting babashire muri kabaza ari no musinaste nigeze gutoza idea ryari ndiko namubare ati wowe gira ukuntu kugira ugaruke mu gakino araheze arambare ati yo content umengo no itinya cyane ariko namubarira ati bwa bundi ntuzi ivyo urimo gira base aba promoters bo kuri page za Facebook baguposting bro siko ikinangaza man Jenda babazwa neza yuko ari umuntu usanga bafise izina ariko atazi kwicara avuga ati jewe reka nkora akantu n'umuntu kuri page yiwe araza kugapostinga ariko atanukurazi cyamara nk'imisi nk'ibiri nazimije na telefone mbare nabo turi ku muri timati ntumuze mubahe n'ukuri kwa na kumwe atabwo bazokumenya inyuma babonye iyo content yaramaze gusirikira ego kwe siko ariko ugasanga umuntu n'umusiniyasti kandi abizi warabonye aga content ya Rivera yaduhaye muri Superbat wa Mose Ziri gona kubarira ari abantu rero izigaha ari abantu ngabe bikene neza yuko man ba create content siko mimi Mihaye sumu content creator SABBAS sumu content creator content tumaze kuronka muri cinema reka tuzivuge hari content ya FANNY LAVINE Manela ya Manela hari content ya bamwita gute Ornella Mutoni na Chris Izo save the date ego iyindi content tumaze kuronka ni yandi hari yindi burya iyo content gusa yari yukuri yari ya FANNY LAVINE na Liberi yari yukuri ariko ya ni ya vrai ya mugabo yariyo nitwoyita ko ari content bakreye ahubwo n'ibintu byahuriyanye yakujya kwa Mimi Mihaye vyahuriye n'umugabo wiwe ego mugabo bazazindi ziba zateguwe ego hariho ya Manela hariho niyo ya Chris Izo na Ornella Mutoni hari izindi sinibaza yuko hari izindi ariko izindi nazo zagombye kudukoma ariko ntizakomeye za fiko na wa mukobwa ngo akijuru ariko nayo nyene ntibigeze ntibayishizemo inguvu nta nguvu zagiyemo nico gituma neza yuko bano Marcinus bacu nta nguvu zagiyemo kandi kubazi itagiyemo inguvu nibaza ko babifisemo uruhara kuko nta kuntu mwogira content nkijya nimwikomeze man nimwikomeze ngo muje mu ma media mugiye muri media mugenda muri imwe ego mukorera kuri media imwe n'ikintu rega content man ni kintu bukwiye gutegura ukavuga ati ebana je ndapanze zino media zishika nk'umunani zishika nka munani chaque weekend content zigume zasohotse mugabo urazi none n'ahandi hantu bica bifera abasinyasti bacu barafise ibintu by'ubugwibugo barafise abamenyesha makuru bajana abamenyesha makuru bajana ugasanga aho ikiganiro media kanaka niyo rero ngorane yishe niyo ngorane bafise ikibazo bano bantu wewe reka ndaguhe nk'akarorero nimba uri umusinasti ukaza gukorera kuri Anashare ariko umenye neza yuko kwa Starboy naho nyene baragukeneye umvungene bigenda ariko ugasanga jewe uraje gukorera kuri Anashare ugasanga niho utanze content hamwe gusa honyene kwa Franike ntugiyeyo kandi hari abakunzi nabo bari kwa Franike iwanje batariyo hari abakunzi bari banje kwa Franike batariyo ego ariko ukaza gusanga yuko kubera vya bintu vy'uburigara bwabo gutemu bwanyu mugira ikinigi ugasanga bakubura babloka bezi yiwanyu content yiwanyu igarukiye hahandi nyene ego kweri warabonye content ya Izo Chris na Ornella Mutoni kugira ikomere barazungurutse ku ma media man barazungurutse ku ma media baravuga ati twebwe reka ducreate no content tuzoyikora kandi ucreate content ntuce wicara ngo birakwiye ngo rero ngo media ngo zigomba zitangure kundonde zirondere wewe ushiremo inguvu uvuga ati nimudufashe ikiganiro hama izigusavye na zone ntuzibloke ntuzankire mugabo abi wacu si twebwe mu Burundi kweri turafise akantu katameze neza jewe nkoza akantu nkabona mwisite
bose batanguye kunyemera aca vyimba vyimba je no kubarira yuko umuntu yanasaba content ngatangura kugara ibintu vyatari kandi ntawo ndagira no kubarira neza yuko kandi urya muntu je ndacamukene urya muntu nyene nasavye content ari wagomba mfashe kunkomeza hariho abamenyesha bakuru ejo twari kumwe bambariye ati hariho umwigeme twaremye turafasha kuri TV yacu turamugira ikindi kintu ariko ubu tumutumiye kuri TV yacu atubarira ngo nimuzane turwasami canke desa kandi aribo nibo nyene bamukoze man nibo nyene bamukoze ego abasineste bacu murambona neza yuko ari abantu benshi bakunda kuyitirira ngo je ngo no content creator waremye content yahe wewe waremye content yahe hari content nimwe wigeze uzana kugira ivugisha abantu nta nimwe niki tubona neza yuko ndibaza neza yuko mu mezi aheze filme yari iruta pourcentage cyane umuziki ariko umuziki wasubiye hejuru paporo ego umuziki wasubiye kuduga burya cyane kubera iki kubera habonetse ba big vizo ko barakiriya content z'abantu bavugisha abantu siko ariko muri sinema mahuza uza gusanga yuko ibaze nka Abel Ndwayo yashoboye kugenda kubonana nyene cyubahiro cy'umuguru cyacu Burundi Abel Ndwayo aremanga aravuga ijambo ati jewe sinaje nk'umusine yasta ahubwo ni kujya kuntu ni postingira utuntu kuri page bakaca banyitwa mu influencer ariko ngira mvugira abasine yasta bisigura yuko mu gihugu cyacu Burundi abasine yasta nta jambo mufise nta mikare mwifitiye muri aho nyene muri kuri YouTube nyene sinzi ko akurikira iryo jambo Abel Ndwayo yavuze ati jewe naje nk'umu influencer ariko ndi umusineaste reka mvugira abasineaste kubera iki nimuzi gucreate content y'ikintu kanaka siko nimuzi gucreate content y'ikintu kanaka Mr Samaraso Septandeze yananiwe no gucreate content bro ifasha promotion nivyo kugenda gukora ikintu kuri TV online kanaka nivyo gukora ikiganiro nivyo ukora yicira inzira nivyo ariko gira yindi base kugira base man ni vyiza simbi base ni nziza base ni nziza kandi imwe irenze ndatoye abasineaste baba content creator dufise ni babiri ni solution couple gusa ni solution couple kwe ndabigusubiriyemo ni solution couple abasiniyaste bashake babitwumvire batwumvirize solution couple shout out to them babikora neza bavyumve man kuko zijya prank bakina ni content ziraho urabona izi ni content zituma baguma mu maso y'abantu nico gituma rero baguma muri circulation bano kugira bino bintu byacu izi bize birakura babikeneze ko tuza turabwizanya ukuri yego ke siko nimba tuje kuri yanashe tukavuga ati solution couple nibo basineaste bazi gukriya content bakaguma bagaragara mu maso y'abantu siko ivyo ni ibintu bimaze kugaragara kuko na wundi musineaste ndigira mbona yuko yo create content ikaguma isirikira cyane iguma igaruka kujya nyene man siko abasineaste bacu nabo nyene barabuzi ico kintu rero barabuzi ico kintu cyo kugira iki irasanzwe bari bakwiye gukira ikintu bavuga ati igihe ndiko ndasohora filme kuko ntibasohora filme misi yose ego usanga ari kundwi ego canke bariko barategura filme hazoba hari kiri ku mbuga zanje abantu baguma babona ikintu apana ifoto ikintu kiri visuelle urazi abantu kizosigara kira urazi akarunciye nibuka uribuka yuko mu misi heze bariko baravuga yuko bariko baragiriranya Mr Kane hamwe na Izo Chris ibazi iyo baca bakina base ya content yabo man umwe akagenda kuvuga bro ibino bintu izi simaka ngo twigira ngo abana nguko yuko kumengo turi mu shengero siko iga kugira mupanga ikintu man yego kweri nimba Mr Kane wamutumiye kuri kamera mwabipanze na Izo Chris bro ivuganeze yuko Izo Chris nta mufana Mr Kane Izo Chris avuga ati je Mr Kane sina mufana ya ariko rivya mindi nyene muko mwicisha muko mwigira intama bino bintu byacu nibisaba yuko turi intama bro ahubwo bisaba neza yuko abakunzi bacu baguma badukurikira baguma bavuga ati babana bari mu kazi bari mu biki
ubu rero rabo ubu ariko ndaraba kaga filme wambwira kitwa Bad Influence bade urakoze cyane nabi ingene badisingana yana urazi ko abantu ukuntu turemwe rero abantu buriya turemwe mu gukunda ibintu bitari vyiza cyane ni waza ngawi wigize umuntu ngo urumyeranda ngo uvuge ibintu vyiza gusa ngo wigire nk'ukuza n'abantu bose bizoba vyanze ibintu byawe bizoguma ha nikuvuga ukeneye attention y'abantu ukora ibintu bon sikuvuga ngo ukora ibintu ukora ikintu kivugisha umuntu atanumurengereye ukora ikintu kivugisha umuntu atawutsitaje nta bindi ya siko kandi nk'ivyo dufate nk'ivyo wari kuravuga nk'ubu je vuze ati je gundo sindagukunda pe yego sindagufana sindagukunda ebana ingeso zawe zingeza ahantu cyane ivyo nibisanzwe bro cyane ni ibintu none ugiranije jenyene ibaze mvuze ivyo ugasanga sinavyo wibaza ko ari je jenyene ntagufana uraza abantu benshi wewe ushisha ibaze mugabo kaje usanga yuko murananiwe no gupanga ikintu mugabo kubera ubwoba mba mvuga ati none nk'ubu nyine avuga ibigundo aza kumbona gute aza kumfata gute tuca tuba bansi ugasanga ibintu nk'ivyo sindabikoze urazi yuko twagumye tuvuga hari abasiniaste batanguye kera ariko batavugwa cyane reka nze nibariza bano bantu umushinga nahitwa Reminisce urazi imyaka amaze muri sinema ego Reminisce arigera clear content yo kugira bamutumira ama media agiye atanzwe nta na rimwe akazi kiwe isinema arapostinze kuri account ya YouTube agapartage link ariko siko byari biri wapi uri umusineaste usohora isinema ukaba ukeneye neza yuko isinema yawe nivyo uragize partage uragize iki ariko ntimuzi gucreate content ariko mu nyuma mukaca mwumva ngo twebwe ngo mamedia ngo nibaturondere ngo mamedia nibadutumira twebwe ngo baradusubije inyuma none nk'ubu bagutumira uje kuvuga iki kutakiriye content y'ikintu baguhamagarira nta nk'urufisi iri trendy siko urasohoye isinema urayitereye hejuru abayisama bayisame barayibonye uko nyene baravuze ati reka twe tuyisame iraho nyene ibaze igituma BMT dasinya amakontre y'amakampani akomeye bro ntibazi gucreate content bafise urubuga rukaze bafise abasiniaste beza bazi gukina ariko bakaduha vere hariya bayizo Chris nawe bibereye hariya mu mandazi nibazi ibyo barimo ntibazi gucreate base ntibazi gucreate content ni gusohora cinema lancement officiel hama bakaca bayipostinga kuri account ya YouTube je ndibaza bateguye filme bagashootinga bagaturna bagaheza bakauploadinga hama bakagira lancement officiel baba bugaye bacabigira mwishuka bakiryamira ati tuzoza durekura misi yose vendredi hasigaye nk'ama episode dufate bagaca basubira muri tournage y'iyindi bano bantu bacu barafise ikibazo bano bantu bacu barafise ikibazo ibintu bisubiyemo barafise ikibazo sasa rero ifoko bavyuka kweri bavyuke cyane hari umushinga nahagira sohora cinema yitwa Lionel Ben David Foundation ni atayikiriya content atayikiriya base nibazo murondera ama media bro ego kandi simaka ngo we ayigira arashobora gukoresha abantu bayikinye mu irya cinema nta bindi agakoresha abantu bakinye muri irya cinema bose iga trending ikazunguruka cyane bagakora amantuze ariko uza gusanga yuko twama tubona Fanny Lavine Norazke urabona nka filme ngaha iba yasoze dufate nka Mwamikazi by the way ujya muntu yitwa Konso muri Mwamikazi arabizi mbe yitwa gutujya asanzwe yitwa gute ni Konso ni Konso nibuka yuko tugeze gukorana ikiganiro oya yitwa Constance yarazi gukina arabizi yamumere kweri yubaho arabizi yamumere yubaho uravyutse arabizi ariko ugiye kuraba urazi yuko afise na YouTube yiwe mbega arafise na YouTube yiwe man muri nari navuze muri ya cinema yitwa Data kajya kana ka Fanny kajya kitwa Joshua karanyemeje muga muri iyi Konso hamwe n'ujya papa Iva ujya mutama
bariko baranyemeza kwera ahubwo ikibazo nibajije bajya bazehe Fanny abakurahe oya Fanny man Papa Iva urabona ujya muzehe atandukanye na wa undi yakina muri ijya data ya ari mama ntuze mama ari papa Arasha urazi gituma none Fanny akina akibafise cyane ni kubera ko afise YouTube yitwa Solution Cup ijya YouTube yiwe aguma muri circulation man kandi arayipininga ijya link ya mwamikazi isohotse akayishira muri account ya Solution Cup reka ndakwibariza kabazo gatoya ubu tugiye kubona yuko bano bantu bo mu Kanyosha bitwa ngo Major TV baguma bavuga ngo bagira basohora igikorwa bagira basohora sinema bagira basohora sinema ariko riki ntagaze kwa kundi ko navuga neza yuko batazi gukreate content abantu bose bari muri sinema abantu bose bari muri sinema banyumve basaba ba content creator bamimi khese ba content creator ni Solution Cup Fanny Lavine no rasa ubu Major Team igirigaruke muri game mu gusohora amasinema nta content nimwe bazoba basohoye kugira ikinisha imitima y'abantu hamucumba ari ko ngo isinema zanyu zizoshika handi hantu nta base waginye Mr Kanari hajyanye nene umusineaste mwiza ariko nta base azi gukina nta content azi gutanga mu basineaste BMT nuko nyene bakaduha vere baraho nyene ariko ntibazi gutanga content yo kugira aba promoters bande baba posting ku mapage yabo twe tuze ngaha kuri micro kugira tubavuge ivyo ntivyigera bibaho tuzoza ngaha tuvuge Reminisce asohora sinema kacaguha partage muri WhatsApp aguha partage muri WhatsApp Reminisce mwaka maze arigira clear content yo kugira twe tumurondere nta musi numwe Lionel bene ndavyagira sohora sinema iyo sinema nta n'umusi numwe arayicira inzira siko nta musi numwe arayicira inzira ugire kumba neza yuko tuzomurondera siko atakoresheje kakandi kakanyamuji ati je bino bintu reka ndabicira inzira bino bintu kugira iki niki siko SABBAS nawe nyene SABBAS asohora sinema kacaterera hejuru isinema ikacasama abafana biyo gusa narimvuze bijya vya nariko ndavuga ijya sinema ya mwamikazi ego ukuntu vyari bikwiye kugenda ndabatoza ama idea nimba batayasuzugura umuntu wese yakinye mu sinema yarakwiye kugenda akora an interview akavuga ibijanye na n'ijya sinema nubwo yobe iminota 5 zikaba posta ahantu hatandukanye kuko abantu baba bari mu sinema si bake bro baba bashika nk'abantu 5 6 8 barenga oya nyene niyo ngorane bakamubaza ibijanye niyo sinema babuze iyo ngorane nyene bafise iyo ngorane nyene nyatari abasineaste bahacu nta gwankuru urimwo ariko bumve neza yuko amashugwe turayahaye Solution Cup kandi nta gwankuru bari urimwo ikugira nyene tubanaye du supportinga bano bana bigi cacu Burundi ariko ni muri musineaste winjiye muri cinema office account ya YouTube yawe bwite gira content ucreate content uvuga ati je ndi mu content creator siko ndavuga ati je reka ngira YouTube ariko isinema yanje nzoyishira kuri account ya YouTube hama create YouTube kugira tuzokurondera kuko je sinzokurondera ngo dukore ikiganiro kandi ntigeze mbona atamusi numwe wigeze create content kugira isinema yawe ugire vibe sirikire mu atabishasha man je nzoza kuri anashenda guhamagara ngo dukorane ikiganiro atamusi wigeze create content kugira ndoki ikintu tuza kuyagako ndagutumira kugira tuyage kiki ariko tumushigikire cyane Lionel bene David Foundation agiye gusohora sinema kandi iryoshe cyane imeze neza cyane gose kandi twitege neza yuko abakunzi ba sinema mu gicacu Burundi uno Lionel Foundation tunamushigikire cyane kuko no munyempano kuko ndibaza neza yuko yari kumwe na FANNY LAVINE mwe mutarana bamenya barakinanye ataragira n'izina FANNY LAVINE rikaze akiri mu mandazi yareka nabivuga uko nyene ariko tunabashigikire cyane turanabakunda bro dushimira abadukurikira ego hariho umukunzi wacu yavuze ngo tuzore dukora ibiganiro bimara amasaha 3 ngo ndabashaka ko duheza ko nabashaka ko turangiza saa 3 ariko turakine 2026 2026 abakunzi ba Anashare tugiye kubazanira ibindi bintu bigitandukanye ariko mudusengera tu amasengesho yanyu ni akamaro amasengesho yanyu ni akamaro kandi arakaze kandi turanabisaba cyane pe asante sana hasta la vista turabakunda cyane mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi
dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it.